Hello. Ubanza conference. Business conference with a vision. We talk business. We are here for you. Hey, what's up guys? Iyi niyo conference ya mbere tugiriye i Bubanza, turi Bubanza. We are here guys and turi ready gukwira igihugu cyose. So this is the very first conference in Bubanza guys. Biza kuba biri very hot. We are ready. We going to share knowledge, tugiye gutanga ubumenyi, tugiye gufasha benshi gutanga des informations zishobora guhindurira abantu ubuzima. So guys, stay tuned. We are coming. Turaje muri mu ntara imwe yose zose turaje guys. Be ready. Ciao. I love you so much. Bye bye. waje uri kumwe n'izindi ntumwa muvuye muri bije banyakubahwa mwaje muserukira koperative gira umutahe banyakubahwa mwitavye mwateye iteka izi nyigisho kugira ngo muzibemwo muzigire izanyu tugire amahoro n'ubumenyi buturutse ku buhinga bwa none. Jewe nkuko yabivuze nezerejwe nuko hamaze kuboneka itangazo ry'uko ubikeneye yiyandikisha ngira ngo niyo batanga uburenganzira iyi sare ntibari kuronka abantu bayijamwo. Biboneka ko rero umwe wese muri twebwe no muri mwebwe arakeneye kwiyunguruza no gutera intambwe mu buzima. Ibyo byose rero ni ubushake bwa muntu. Burya umuntu aho ari hose aguma yifuza gutera imbere. Tubifurize rero amahirwe masa mwa zino nyigisho, na twebwe twari mu biyandikishije kugira tuzikurikirane mugabo ntibyadukundiye. Nkavuga nti rero uza kubitahura gusumba abandi nzoca ndamuha ikiraka nanje ko anyigisha. Mvuga nti kandi azohembwa. Mvuga nti ese izi nyigisho zitodusiga uko twazitanguye tumeze, habe amahinduka. Umenya ko ibintu byahindutse ari uko ukeneye amahinduka. Tubifurize kurobanirwa muri byose na hose, kwara kubakira i Bubanza n'amahoro, n'akayaga murumva ko gaca hasi akandi kagaca hejuru. Umwanya wose muza kumara ngaha muze kurobanirwa, tubinginga ko ibi vyigwa by'ukuri mu bigira ibyanyu. Ndanabasabire ko wumva hari amafiliyeri menshi mutokorera kuri iki gisata gusa, mutera n'ibindi ntambwe n'ejo mukazogaruka no ku bindi bisata, na cane cane ko ubuzima bwa muntu buba bukeneye ubushobozi n'inguvu ziturutse mu mihingo myinshi. Murakoze rero, muhezagirwe, muze kubikora mubikunze, mugire umugisha. Ubundi ubuhinga ngurukanabumenyi urabuhuza n'uburimyi n'ubworozi bigakunda, urabuhuza n'uburimyi bw'amafi bigakunda, icyo ari cyo cyose uragihuza bigakunda. Ariko sinibaza neza yuko abaje imbere yacu batwigisha cyangwa batwigisha kubaho ntibigeze batwigisha ibyo bishobora guhura. Nico bituma uzokumva kenshi niyo amareta cyangwa ibindi bisata biriko birarondera financement bavuga ko bariko barigisha abantu ivyerekeye ubuhinga ngurukana bumenyi babahingurane cyane bihuse. Ariko ni bavuga kugira wigisha abantu iterambere, uburimyi n'ubworozi,
uko abantu bokwitunganiriza imigambi n'ingene botera imbere. Finance murahiga ukurira n'indege ukagenda ukagaruka kandi ukagaruka imbokoboko. Nuko rero Societe Meta Vision twemewe n'amategeko mu bihumbi 2022 ariko yari isanzwe ihari kuko twatanguye nko gukorera hamwe twiyumvira mu bihumbi 2017 na 18 ariko tuza kuyumvira yuko twosaba impusha tugakora nka sosiyete yemewe n'amategeko mu bihumbi 2022 kandi twaciye tugira ko twemererwa dukora cyane nico nta kindi nico ni vision supérieure twayise dushatse kuvuga vision supérieure nuko ivyo twiyumvira gukora cyangwa ivyo turiko turakora twabona yuko atari abantu benshi cyane bazoshobora kuvyumva nkuko twebwe tuba tuvyumva, kuko hari ibintu byinshi tutabesha mwese murabizi ushobora kuvuga ngaha cyangwa ushobora kuvuga bivanye naho twakuriye, kuko murabizi ko miriye influence twebwe miriye twakuriyemwo twese uko twakuze murabizi twari ukuja kurima guherekeza abamama kurima kugazura imirenzo. Rero uno musi aho tugeze turahashima kuko nyumba tugeze ahantu abantu bangana nkuko baje kumviriza canke bipfuza inyota yo kumva icerekeye ubuhinga ngurukana bumenyi, nibaza yuko atankeka ari ukumva yuko dutanguye twese kumva yuko twohindura ivyiyumviro canke twokumva yuko hari ikindi kintu twokongera ko kuvya dusanzwe dufise. Nuko rero twagiye kwita societe yacu Meta Vision, no kuvuga vision supérieure, ibintu ikora cyane twatanguye twebwe muri twebwe dukora ikintu bita forex trading. Sinzi ko muri mwebwe hari umuntu yoba yaramaze kubona nka conference twarakoze ahandi hantu canke ikiganiro bisanzwe kuri rezo sociaux. Twe twatanguye ukumutubona ngaha dukora ikintu citwa forex online trading. Sinzi ko naco hari ugifise ko makuru, hari ugifise ko makuru. Okay, nivyo twatanguye dukora, mugabo dusanga ntitwobihereza ngaho, twokora n'ibindi byinshi uko twasanze kuri internet hari imyuga myinshi kandi myinshi cyane ibyara amafaranga ariko abantu benshi batazi canke batumva, abandi nabo n'abagerageje kuvyumva hagacaza abandi bagaca mu kinwabi bakaza babwira ati bijya bintu bajye bakora canke bijya bintu mwumva bikorwa uku mushiramo amafaranga, muhejeje gushiramo amafaranga mugaca mwisinzirira mugaca muza muraronka kw'isaha canke ku munsi ayangana uku, bagaca bayabahindwa imwe canke indwi zibiri mu ndwi igira gatatu bigaca vyanga. Tumaze kubona ivyo rero niho twaje tuvuga ati reka dufate ingingo yo kubishira habona kugira ngo ejo aba bantu baguma bahomba amahera tubabwire ko bijya bintu kugira bikorwa ari ishure rikomeye cyane umuntu ashobora kwiga canke udashoboye kubyiga bijya bintu akabireka, kuko tuzoguma twumva amarira y'abene gihugu ngo nari nashoye amafaranga ngaha ngo bya bintu ngo vyugaye. Kandi rero abantu benshi bakubwira ko bya bintu vyugaye iyo bagira babije mu ntebe babikubwira bumva ko umengo ni diri ikomeye cyane bakinumira, mugabo iyo bigiye uza umuntu agutelefone ngo rega bya bintu mukora ngo nabigiyemo ngo mugabo ngo vyugaye, wamaze ati bya bintu dukora ibihe ukumigwa. Nibaza rero ko ivyo mwese mubizi, ndazi ntihabuze abantu babiri canke batatu bamaze kuja muri vyo hama bikabugarirako, ntabarimo muri benshi. Ibyo rero nivyo bintu vyatumye dufata iya mbere tukavuga duti reka icambere twumva yuko twovuga ko bijya bintu abogerageza kubikora atari bijya, ahubwo hari irindi shure umuntu ashobora kwiga kandi bikamutwara ingufu nyinshi n'igihe kirekire kugira ashobore kubikora biri rentable. Rero ndazi nk'abantu benshi bakoze ikintu citwa Berry, reka ndakivuge mu mazina, bababwira ko bariko barakora trading. Ndabeshe ngo muza gutrada saa moya ngo saa moya na 45 tuja twugara, bababwira ko ari trading. Iyo rero umuntu avuze trading kenshi abantu benshi baca bumva na Berry yari trading, ariko Berry ntabwo yari trading. Mugabo kubera intege nke z'ubumenyi buke dufise
ababizanye batubwiye ko ari trading. Rero umaze kumva trading ukaba wumva uko ariko ukaba warabuze ahantu vyiga ugaca wumva umuntu akuzaniye logiciel bakubwira ko ari trading bakabwira ngo ushiramwo amahera ngo bizoca biza biragenda uku nuku abantu benshi bumva rurukiza kandi nibyo hari abo byakijije mugabo benshi n'abariko bararira. Rero Societe Metavision ikora ibintu nka bitanu cyangwa bitandatu. Nagira ndababwire rero yuko muri societe wacu twebwe dutunzwe na telefone, benshi muri twebwe dutunzwe na telefone. Nawe nimba telefone yawe uyitunze kora uwo mugambi nakubwiye gushika igihe zo gutunga. Mwese ngaha abantu ngaha sanga mutunze telefone z'ibihumbi 500. Ubu nta telefone munsi y'ibihumbi 500 ukazi hari ni ndatunze telefone munsi y'ibihumbi 500 ngaha. Android iri munsi y'ibihumbi 500. Okay, ibihumbi 300 hagati ya 250 na 300. Mu bisanzwe twumvikane mu bisanzwe imbere yuko wifuza gutera imbere banza wumve ko nimba warize ukabushyira ku ruhande nizo diplome kuzishyira ku ruhande, iyo shati y'amaboko maremare kuyishyira ku ruhande, niyo pataro ukambara ikabutura n'umupira, ugashobora kuja ugashobora gukurikira aho ubuzima bwose buzaho koriyanda. Kandi ababikoze bose byarakunze. Jewe diplome yanje nk'ubu yimbaza sinzi n'ahantu ayimurangiye. Umpaye nk'amasaha 2 ukambwira ati rondera diplome uyizane, kandi tugira tukunome nk'ahantu cyo tugira tuguhe nk'amahera kanaka mu masaha 2 ntayo nabandamu. Ko nico kintu ca nyuma niyumvira nkeje kwiyumvira ibindi bintu byose. Rero birashoboka akani gato muri byinshi twopartaja, mugabo abantu bifuza cyane kuza barakurikirana inyigisho dutanga cyangwe ibyo dukora muri rusangi. Mwese nabonye mufite Android, genda kuri YouTube wandike We Talk Business. Genda kuri YouTube wandike We Talk Business, tuza kubona urubuga kuri YouTube. Misi yose harashaka ikiganiro cha motivation cyangwa harashaka ikiganiro c'akantu umuntu yokora cyangwa c'umugambo umuntu yokora cyangwa c'uburyo ushobora kwiga agatera imbere. Murakoze. Icyo gituma ngo amazi yo tukiga ukurindira uwe muntu waracako mugabaje by'ukuri tuyaducisha ngo bamirira amata niyashika ko atarashika ngo murakora umuba wavuze ngo nyigisha pana mugisha. No abavyeyi niko wanyise mugabo ngeze mu wa 2 wa primaire ndavuga nti oya kamenye mugisha umwe hamishi nzesagurire n'abandi sanitwa migisha no kurihindura mu wa 6 mengo byarabanje kugorana gatoya muganda ahubwo nti munyigore nitwa migisha. Ni migisha Abraham Shadow niryo abantu benshi bandiko. Shadow mu gifaransa ni ombre, mu kirundi ni igitutu. Voilà. Abamaze gusoma igitabo bita igitutu cy'ubuzima ninde? Igitabo bita igitutu cy'ubuzima. Hano wari umaze kucumva? Ndaza kukiba ku buntu. Sinzi yuko mwese mwese murafite groupe muhuriyemo. Voilà, no kuvuga ndaza kubwiha umwe canke bangahe hanyuma baze kubwiparataje abandi. Ni igitabo nanditse kivuga ku byerekeye ingene umuntu yotera imbere n'ingene umuntu afise amafaranga yobana n'abantu n'ingene amafaranga ubwayo abana n'abantu. Turaza kubona rimwe mu majambo agize icyo gitabo kiraza kutwigisha cyane. Voilà. Shaka yuko tuza kuyaga ibintu bishira kuri bitanu.
ndaza kugerageza muri 45 minutes tuze kuba duhejeje. Voilà, icyambere muri Afrika ugwaruka gwishi ikintu ca mbere babura muri Afrika imigambi. Imigambi usanga barifise mugabo bakabura financement, bakabura amafaranga yo gukora iyo migambi. Biterwa n'iki? Umuntu yoba yaramenye gushira amafaranga muri banki afise imyaka 15 ninde? Umuntu yoba yaramenye gushira amafaranga muri banki afise imyaka 15 ninde? Voilà le problème. None amafaranga abikwa he? Abikwa mu banki. Tube kumwe. Amafaranga ntabikwa mu banki. Okay. Ikintu kimwe ushobora gukoresha kugira amafaranga uyakore muri karatera amafaranga yawe. Amafaranga yashizeyo Jeremy niwe yashizeyo muri banki. Mugabo jewe nta mafaranga ntwara kugira ngo amafaranga, mugabo hari ikintu kugira ngo mpamajya amafaranga ya Jeremy ni giki? Wokoesha. Uwe nta mafaranga ufiseyo deja. Umva no twara sheke bakamu amafaranga ya Jeremy. Voilà. Utwara umugambi. Nikuvuga umugambi ugutuma utwara amafaranga y'umuntu yishiriye muri banki akaza kabagwawe koza yasubiza banki wakuyeko inyungu. Aho rero niho twavuze ni muri Afrika twarize turakwiza imyaka 15 turanayirenza mugabo utazi banki niki microfinance niki mwogiranira ubucuti wewe na banki wewe na microfinance mwogiranira ubucuti gute kugira ngo mwenza nkavuga nti okay nakarampaye amafaranga igihumbi ntibagitora muri banki ntushobora kuyarashira kuri konti igihumbi tube kumwe uragishirako kandi kiraza kugufasha kumenya movement bancaire yawe kubera kibaduhisha ico kintu. Iki nico gitabo cyatumye sinavuga ngo narahevye ishure kuko jewe ndavuga nti jewe sinize ahubwo jewe ndiga. Cyo kintu mucumve jewe sinize jewe ahubwo ndiga. Kuvuga kwiga kwanje bizohera igihe bazonshira mu kaburi niho acha diplome yanje kuko niho uzovuga ngo byaranze uyu n'uyu iyo diplome yanje. Mugabo jewe j'ai fait la mécanique, RNS, aize scientifique, mugize se diplome yanje ni cyagi. Iki gihe istabo cyatumye mva mu ishuri. Donc cyampinduye ingene niyumviye. Cyanditswe n'umu Afrique yitwa Comorales, niwo muntu mutogore qui intitulé Ce que l'école aurait dû nous enseigner. Ivyo ishure ryategerezwa kutwigisha. Nivyo byadukoranije hano. Rero ntimwifate nk'abantu batuye mu ishure turi mu ishure. Voilà. Donc iki kintu cyuko aha amafaranga twahanyigijwe. Cyagenze gute? Nagira dutangire imigambi ku buntu. Ndasubiramo dutangire imigambi ku buntu. Ndasubiramo muri Metavision dutanga imigambi ku buntu. Kandi twabonye kugira ukure amafaranga atarayawe muri banki bigusaba kuba ufise umugambi. Donc twashatse yuko abantu bose rero bashobora gutora ari amafaranga y'abantu bakagenda kuyatora bakayabyaza umusaruro. Voilà. Donc rero niyo mpamvu aho turi hose tuyaga imigambi. Meshereza mi il faut se connecter ubuzima bwanyu na banki kugira dushobore kuronka amafaranga dukoresha imigambi yanyu. Koresha ayo mayeri yose badusaba gukoresha kugira dutore iki amafaranga tara yacu tutaruhiye ahubwo tugende tuyaruhishe ayo mafaranga impaka duhaye inyungu. Okay? Voilà. Icyo ni cyambere. Icya kabiri imigenderanire n'imiryango yacu. Meshereza mi ninde aba i Bujumbura cyane afise umuntu w'iwabo aba i Bujumbura. Très bien, très bien. Quoi? Bino akarorero bino igiti bino mengo nta bitoke byinshi biriyo. Reka dufate ibigori ikiro nangahe? 1700. Ifu
ibihumbi bibiri Bujumbura bagabo ko tudasoma ntitugoho ndabibaze ndi Bujumbura ikiro ni nkangahe chifu y'ibigori très bien 2010 ibirayi no murabirima sa mvuga ikihe kindi kiri Bujumbura mugabo murima ino shatse kuvuga iki reka tubandane shatse kuvuga iki turagenda Bujumbura tukabayo tumaze kubayo tukanasumirayo ikibazo dusumize turimi Bujumbura ese dusuma iza turimi Bujumbura aha birimigwa iruguru kandi benshi babi Bujumbura baba bavuka cyane baze kwata kinyoma shizemo maze kubona yuko abantu bavukiye Bujumbura baba bafise kurota kuba mu mahanga abantu natwe tuba twaravukiye iruguru tuba turota kuba i Bujumbura nuko nyene bimeze entre tamvuka Ngozi voilà donc cyatse kuvuga iki twebwe turava mu misozi tukagenda kuri Bujumbura tukajya dufungura ivyo dusumiye i Bujumbura sizo rero bijya bintu byacitse Bujumbura bivuye hehe sawa byashitse mu isoko bivuye iwacu wala cyavuye mu misozi iruguru okay ni papa wawe yafashe bya birayi ikiro akigurisha 1000 twumve kana kino kintu tucumbe kino kintu ibi umuceri for example warimye papa wawe acawushora i Bujumbura yawugurishije ku 1000 mugabo wa mwana wiyiwe yakiyagura wa muceri ku 1500 turi kumwe ibyavuye mu itongi wawe byakuzimvye kandi byarimwe nande na papa wawe do you understand eske murumva yuko twaguma muri iyo mentality okay nizihe advantage rero zari kuhaba mu gihe twebwe nyene ubwacu twari kwiconnecta n'abavyeyi bacu akaba ari twebwe tubagurira bijya bintu twebwe tukavyishorera eske ntihari kubinyungu kuko bijya bintu we wabiguze ku cyatanu mugabo exactement wari kubigura ku 1000 mugabo so wawe yacabigurirwa n'ubundi muntu acarabishikana mu isoko acarakuzimba utuzimbwa n'ibivuye mu itongo iwanyu kabebe before yuko duhinduka ivyo rero biterwa n'iki usanga twebwe twarikuye ku miryango y'iwacu twari deconnecte ku miryango y'iwacu kuko nyaba twarakonegise ko papa yari gukenera umwavu nkamubwira nti okay reka ndaguhe 50 gura umwavu uzobinsubiza umpa umuceri kubera exactement nanje ayo mafaranga no ya depanshije ngura bya bindi bizinze mu isoko kandi byarimwa na mwebwe eske joma abantu rero mufise abantu ari bubanza ni mu gisagara baba hariya iconnecte nabo hanyuma bamaze kwiconnecta namwe bafashe sivyo bafashe kuko bijya bagiye kurekorota si byabo bakeneye amafaranga yawe nawe baguhe umwimbo uwo mwimbo nawe uce wiconnecta n'ubundi w'ibujumbura sivyo ese duswite vuga kameme ntituzimbwe n'ibivuye mu itongi wacu tuba twizinze kubera kuba ubwo nyene zo bihinduye agaciro ngo ariko kumanya amafaranga bagaciro nanjye nyene okay très bien ego kameme Afrika karano kama ni loji ibaza twese twakira tugerageze kwiga kugira dushaka icyane bereke ibindi Imana yaremye kugira twere twinyuma yabyo kandi twitwa igikoko gisumvya ubwenge bw'iki okay voilà nkunde cyane iki gitabo
iki gitabo igice cy'ubuzima gifite imirongo nka babiri, umurongo wa mbere donc umurongo wa 45 okay, voilà. Hanyuma tuze kwibwira se inkoko ntabwo yoba iturusha ubwenge nababwiye tujye muwakome umuntu gerageza kwikontara n'ibindi kugira ngo abe abantu batosigara inyuma kandi ari tuzi ubwenge bisumba ibindi byose okay agize atya abona abantu benshi babwiriyemo abahungu n'abakobwa bafise telefone mu ntoki hanyuma ibyo barakoresha abagira inama uko iterambere rironderwa akoresheje akarorero k'inkoko arugira gutera imbere irategurwa kandi bisaba inama zitari nke akarorero k'inkoko kabere kishingwa igihe ziri inama kenya inkoko ishaka kugira umuswi uboneke inama kugira ibumikire uze kugerageza kubihuza neza mu mutwe kugira ibumikire ibanza guta amazi menshi kugira uyitunze aronke ayo arya n'ayo asigaza ibumikire ibanza guta amazi menshi kugira uyitunze aronke ayo afungura kugira amenyo isa uyitunze aza kugira agasima ko kwisigariza arizo urukira mu gifaransa self gratification. Iyo ni intambwe ya mbere. Nagiye ndashaka ko amakomantere icyo ari cyo cyose ini petite komantere kugira ngo ushyire ku buryo bwawe uze wicare neza utegure poroje yawe bibaye ngombwa usabe impanuro ku babigerageje bakayishyiraho igikorwa cyawe kizogenda neza. Intambwe ya kabiri itangura kubonekera amagi, itanguye kubonekera amagi igica igabanya ingendo yahora ikora se na disipurine. Komantere kwizo uhereye gukora poroje yawe wihangireho witandukanye n'ingeso zitwara umwanya w'ubusa cyangwa ibyo byose biza kubusamanza bigatuma wibagirira urugendo uriko. Inama ya gatatu iragabanya icyo gifungura kugira ngo ibiro byayo bigabanuke neza isanga yamenye amagi yabikiriye kubera uburemere bwayo sacrifice itanga ikagira n'amafaranga y'ikindi kugabanya igifunguro kugira iyo akurikiye yamene igira uburemere butera agashaka amakuru y'isi y'ibitandatu mirongo muri icyo kigo ugiye umuntu wiyongera igihe kuvuga amaze igihe kuryama ko niho umunegero uri kwatubwira poroje uzokuva mu muntu ujya mu buyonzi ubundi ku ruhande bari aho bataba hariya bareba bara komantere n'igikorwa cyawe gushyira mu ngiro umugambi wawe iki kintu uzakora cyane kuko aho hantu hari byinshi biryohera niba waca ahantu ukumva aragushamiye cyangwa izo inyuma zimota ufite akanoti mu mufuko ntuze wibagire amafaranga yawe umugambi niba wajya uzoba umenye amagi ikigire irashobora kukurikira amagi y'iyindi nkoko cyane ayibata mbere n'ay'ikindi gikoko cy'imboga cyose ngorane yitera c'est la non discrimination, c'est la générosité. Kera kugira ngo bakunda kandi bakora abazungu hari abandi
Voilà. Come vedete qui c'è la un'idea ma c'è utilizzare kuvangura abantu business yabo nabo bamufitanye ikibazo cyane mwageze konshanya ntuzure kimwaki ariko kudushoborera kubera wewe icyo ukeneye ni akanoti kuri business yawe utagira amacakubiri bizotuma uhungirwa na bose uze ubibe urukundo mubayemo bizokubera ifunzo y'umugisha inama kugaragara imurikira iminsi yo kubiri n'ubufu ikagira itekanye ndokubwira itekanye mbere y'uwanashimye itazi kizovamo niyo bishyize amagi yose agahunga ntiyabamo umusuri nicika intege mu minsi mike irasubira gutanga yandi magi zera vuba esperance zera perseverance konoze muri iyo business yawe uze gucika intege ngo ibyo wateguye bitabaye ahejeje bashinga ubungane ubabwirije arafata akayira abafana n'imyenda uzo abatangi uzageze mu bitabo cyose cy'ubuzima igice cya mbere uruhu umubiri uzogenda urasoma byinshi muri iki gitabo arekereye umuntu wese nzaraguha PDF très important kugisoma très important et il va toujours consommer le quelque chose que je connais voilà hanyuma mugani hafi kukimutera umugore ukimukira umugore ntabwo kugaruka mukubita asubira ukinigi ibigamba kamukire cyangwa guteza imbere okay voilà murakoze abatugeza ubuzima bwiza yisumbuye kuri isi y'isente y'abayizi arayize umwana wayo ajya mu bushinwa narabayeyo muri make ndashobora kuvuga nk'indimi zishobora kuri zitanu rero ndavuga icyongereza nicyo kiryohe gusa turaza gutuma duhindura mu kirundi kandi mbibukundiye ufise ikaramu n'urupapuro iruhande utabyo ufise ushyire mu telefone ubike bizogira akamaro ni parti zibiri muri presentation yanjye ni parti zibiri tuza parti ya mbere n'imyuga ukorera kuri internet ukoresheje intelligence artificielle ni parti ya mbere parti ya kabiri n'amabuti canke kurya twabonye suno twabonye ChatGPT n'amabuti canke amabuti n'intelligence artificielle wo kwifashisha mu guhindura ubuzima bwawe parti ya gatatu nayo twabana neza tukabiryoshe tukabona yuko tubyiyumvamo twese ni bonus nayo nyine ndakeka abantu bake cyane nitegereje ushobora kuba ari gatanu umwe wabayizi ni bonus keretse abo twaziranye umva iyo neza kuyitanga kuko nabonye yuko byahagaze neza kandi nayo teleke truth uzabona ko ari ibintu by'akamaro ntuzokubyibagiye uzovuga ati yego naragiye muri conference kandi iki kintu bavuze kirigira akamaro twagiye nabuze amazina yanjye turasabira imyuga 12 umwuga wa mbere ni prompt engineering ibintu rero ntabwo ni bangahe bazi yuko kuri internet ushobora kwinjiza amafaranga bangahe babizi bangahe namwe twagendanye mirongo itatu ariko urabona si benshi iki kibazo cya kabiri kugira ngo ibintu bitambura neza webaye talking to ni bangahe bafise
munsi y'imyaka 25. Munsi y'imyaka 24, 23, 22, 21, 22. Wow, hari ikibazo gihari mubaze Emile ku kwezi ni menshi inyuma hari umunyeshuri wanjye nawe wigishije umwaka uheze iyo tuvuga kwinjiza amafaranga kuri interineti yumve bavuga ngo zana ngo winjiza aya bakavuga uzabashobora gukora saa mbiri z'ijoro no wumve yuko ari ahantu ugenda ukaronka abakiriya bakaza bakagushorera ukaba ufise ibyo waha bakaza bakakugurira iyo bizinesi ngende cyane. So rero umunyeshuri wanjye nakigishije mu mwaka uheze kugira ngo wumve ingogo yabyo kuko abantu mu Burundi benshi ntibabizi. Ukwezi kwa mbere hejeje kubigisha yaragiye arakora. Ukwezi kwa mbere yaramaze kwinjiza. Ingingo ya mbere ni wowe, ingingo ya kabiri ni context, ingingo ya gatatu ni task, ingingo ya kane ni bigi ya audience, ingingo ya gatanu ni bigi ubundi icyo kintu kiza kuvuga kizakuza kimeze. Niba kiza muri Word document, niba kiza muri PowerPoint, niba kiza muri Excel. Okay, akarorero role ugiye kuganiriza ChatGPT banze yibaza uti banze yibwira uti ikonsidere nk'umu engineer dufate okay ukeneye kumenya ingene barima canke batera ibirayi neza. Ntugende wibwira ChatGPT ngo mbwira ingene batera ibirayi neza, no, hera kuri role. Zirya konti 5 ufisa kuzandika hera kuri role. Akarorero uyibwira uti ubunye nkeneye wewe ChatGPT wifate nk'umuntu w'umuspecialiste mu kurima ibirayi. Point ya mbere uramaze kuyibwira point ya mbere. Point ya kabiri yihe context. Uyihaye context bayiha gute context y'uti nifuza gutera ibirayi iwacu i Bubanza. Iyo ni context, urayihaye context. Utuza kuri point ya kane. Ya gatatu ucuyiye igikorwa iza gukora. Ngeneye unyandikire ingene notera ibirayi neza. Ni ukuvuga ntushitubwira ngo kwa kundi ngo nkeneye ingene batera ibirayi neza, no, wabanje kwitegura. Wayibwiye ukuntu iza kwifata, ifate nk'umuspecialiste mu gutera ibirayi. Kwibwira context, nkeneye gutera ibirayi iwacu i Bubanza mu Burundi. Uraprecisa nta kintu na kimwe wimire kwibwiye. Icya gatatu nyandikira ingene notera ibirayi neza. Iyo ni task. Audience ukabwira uti uri kubwira jewe umunyeshuri ajeje kaminuza kuri ahi Bubanza nyene, hama ukayibwira uti ibyo uza kumpa rero bimpe muri forme ya document iri muri Word canke PDF. Ahonye ChatGPT ikibiguha neza. Ikindi naco ntuze utinye kugira amakosa ngo mu Gifaransa ngo ntuzi Gifaransa neza oya. ChatGPT yabitahura. Shaka kuyigira uti je bonjame yo iramenye kumva icyo washatse kuvuga. Nukuvuga iki rero yaje gukuraho iyo barriere y'ururimi. Ubunye nta muntu azokubesha ngo gusumbya ururimi oya, ntibishoboka kubera iki iyo barriere yarahavuye. Hari abantu bakunze kuba bakora mu biro canke mu office atandukanye. Ushobora kwifashisha ChatGPT ukayibwira uti mfasha gukora raporo mugabo wakoresheje iyo structure. Voilà. ChatGPT ni uko imeze. Hariho application yitereshaje utayifise naho ugerageze gukoresha muri muzenya Google. Akazi ka kabiri
AI automation canke automatisation IA. Ivyo ndiko nabwira ni ibintu wowe ushobora kwiga uno munsi uvuye ngaha ukavyigira kuri internet ku telefone yawe birashoboka. AI automation ushobora kwifashisha AI automation rero ukuntu imeze ni uburyo ushobora gukombina ama service menshi. Ushobora kwifashisha iyo bitwa Zapier. Zapier ni kujya cyandikwa Zapier ngiki cyanditse hagihari hejuru Zapier. Iyo ni platform ushobora kwifashisha mu kwiga AI automation cyangwa mu gukora AI automation. AI automation ikintu igufasha ni iki? Igufasha gukombina amadone menshi ku buryo ushobora kuvuga uti okay, uno munsi nkeneye ndafite abakozi nkoresha, uno munsi nkeneye ko baza gukora ibi n'ibi. Wowe hakuza kubwira aba bakozi ucubwira iyo AI ukayibwira uti mbwirira abakozi uno munsi baze gukora ibi n'ibi. AI yo nyene ikibarungikira ama message ku matelefone yabo, wowe atana kimwe wakoze. Ntiwiriwe uraja ngo ndabandikira umwe ngo kuri WhatsApp. No. Wowe wabwiye AI uti uba wamaze kuyiha ama information yose, wayihaye amazina y'abakozi bawe bose, ukayibwira uti babakozi banje bose rero no munsi babwiye yuko ntibaza gutonda. Uhaye message muri Zapier ikibandikira bose ama message cyangwa ikanabaterefona ikabwira ati uno munsi ntimutonde nta kazi gahari. Icyo nicyo bita AI automation. Ibyo bikorwa muri AI automation, uvuye ngaho no munsi urashobora kubyiga. Kandi ibi ndiko ndakubwira umve yuko ni ibintu CV ubyumvise wumva umengo ni ibintu bikakaye cyane, ariko ubishizemo ishaka uno munsi birakunda. Aho uza kubitwara tuza kubibonera muri ya bonus. Of course ni byagenda neza ndayitanga. Ushobora gukoresha Zapier cyangwa ugakoresha make.com. Make.com ni iyi kugira ushobore kuyibona neza. Okay, Zapier ni nuko imeze, uraza mu gahindani muri Zapier nuko biba bimeze, ugakora ibyo ushaka. Harimo ibintu byinshi cyane, nicyo gituma umwanya ni muto, peut-être zogaruka tubyaprofondise. Yindi ni make.ai. Make.ai nuko nayo nyine imeze, ikora cyo kimwe nka Zapier, wowe ukora icyo wifuza cyose hama ikagira. Hariho n'iyindi yitwa Neon, nayo nyine nuko imeze, nayo nyine urashobora kuyikoresha uko ubyimva mugacagura iyo ushaka. Akazi ka gatatu ushobora kwiga nakahe? Nako gukoda, coding. Coding rero nukuntu wokoda ama AI. Iyo sono mwabonye, iyo ChatGPT mwabonye, si abantu bibe extraterrestre bayikoze, n'abantu nkawe babikoze. Uno munsi nawe we ushaka wokoda AI, artificial intelligence, ukayikoda uno munsi nyene. Ntibigusaba kwiga amashuri maremare, ntibigusaba kugira uno munsi nyene artificial intelligence woyikoda. Ingene woyikoda ni kuri izi platform zikurikira. Hari yitwa Cursor. Imbere ko dushika kuri iyo platform, reka nabwire icyo bigufasha. Hari abantu bize ibintu byo kudevelopa ngahaye informatique, gukoda kudevelopa. Okay, I'm sorry, mumbasi benshi. Gusa ushobora kudevelopa muri Python cyangwa JavaScript. Ivyonye nabyo ni amamodeli y'amalangage ushobora gukodamo, muga ibyo ntitubigaruka ko cyane, ibyo bindi. Akandi kazi ka kane ni AI development. AI development ica yankluwa ushyiramo icyo bita ama APIs. Ayo ma APIs ayo ni ibintu biri tekinike cyane, reka dusimbe. Gusa byandika ahantu, wowe niwumva ubaye interese, uze ugenda kuri Google, uze ugenda kuri YouTube, bagakubwire neza ingene wobikora. AI development, data handling, data analysis, ibi ni tubyinjiramo cyane. Voilà. Cursor
ni iyindi application canke platform ushobora kuja kuno munsi nyene kuri internet yitwa Cursor. Nyine ndayibera ukuntu imeze. Ni nonye basically urayibaza ikintu nayo nyene wifuza icyo ushaka kubaka. Nyine ushaka kubaka urubuga ruzoza rurakomunika n'abakozi bawe, nyine ushaka kubaka urubuga ruzoza rurita amatelefone mu kibanza cyawe, ibyo byose nta hantu uzobikorera atari kuri Cursor. Uti bigenda gute? Ushobora kuba ata mwanya ufise utuja kuri Cursor, aho ni kuba n'aba businessman canke ubuzi bwa leta canke iki. Ushobora kuba ata mwanya ufise ukaja kuri Cursor ukayibwira uti hey, jewe nkeneye kubaka icyo bita umu agent iya. Uyu mu agent iya niwe azoza aranyitabira amatelefone mu gihe ntahari. Uyu mu agent iya ukuntu akoze, uzoba wamuhaye ama information yose, basically mu kuyamuha uza ugira kopie kore ngaha, ugira kopie kore y'ama information. Dufate nk'iri shuri, iri shuri ryafise umusekreteri, ryafise umuntu yitaba telefone. Singira mbwira nyene ishuri naho yo ariko aratwumva ngo agenda cyirukana umusekreteri, ariko birashoboka kubera iki? Intelligence artificielle. Uno munsi ashobora kutavuga ati okay, reka nkore umu agent iya, ndamuha ama information yose ya rino shure, ndamuha abantu bose biga kuri rino shure, ku buryo umuntu niya telefona cyangwa akeneye ikintu abaza kijanye n'iri shure azoca yitabwa na intelligence artificielle. Ku buryo umuntu atelefonye hitaba intelligence artificielle kandi ntavyo wowe umenya ko uri kuvugana na intelligence artificielle. Icyo nico gusa urumva iyo Cursor igufasha iraboneka. Thank you. Rero urumva intelligence artificielle muri kazoza ka hafi atari ka kure igiye gusubirira lovable. Muri benshi muraza abantu bagenda kwiga kudevelopa gukora ama website, utabazi urazi abo muzinanye mu miryango cyangwa mu kibano. Uno munsi hari abantu biga gukora ama website bakavyiga, izogufasha kuronka akazi kandi ukore bya bintu wahora usuzugura. kuri iyo website hariho abantu bakora umuntu ati we nabonye ko ari byo ukora, ino foto yanje nkurirako background, akaba muhaye $5. Kuri iyo website twavuze twahereye tuvuga ku kijanye na intelligence artificielle. Jewe nkitangura kuyikoresha byari bigoye kuko intelligence artificielle ntiyari bwazi, ariko uno munsi biroroshe. Kuri iyo website ushobora kugenda gutraduiza ibintu ukabikura mu Cyongereza ukabishyira mu Gifaransa, bakaba baraguhaye amafaranga. Kuri iyo website kandi wumve yuko ukora ibyo bintu byo gutraduiza ni kuri iyo website nyine ukora ibyo bintu byo gutraduiza. Twabonye intelligence artificielle ucugenda muri ya ChatGPT, traduiza ino document uyikure mu Gifaransa uyishyire mu Cyongereza. Bon, ibyo birashoboka. Iyo website yitwa gute? Ndayandika mugaca ndayifuta. Tugire inama imwe nyigisho murazumvise. Hari wumva twamutesheje umwanya
atubwire tumusabe imbabazi, sibyo? Wumva nawe yungutse ashimire Metavision na Segi ku buhinga tubahaye, yongera ashimire Perezida du Conseil Communal na Musanteri ku rukundo babakunda, sibyo? Nkawe murabona nkawe utwo tuntu tubiri mufise, utwo tubiri, ayo mazi n'akarya kagenda karabagora kumanuka n'amahera, nibyo cyane sibyo? Inyigisho z'ubu zirariho, mugabo hejuru y'uko utabarihije bageretse kwako hari n'akandi baza kuroha mu gutaha, uwo si umutima w'urukundo, sibyo? Aho rero nibaza ko koperative muzora umwanya wo kuyishimira, mu kuyishimira igashima no gushitsa imigambi ya bijya bisata bine bitandatu dufise, mwabyumvise. Intumbero ikivugo cacu ni iterambere rikunda rigemwe bangahe, rigemwe bangahe abantu bikaryoha rigiziki. Ihangiro nari kuza kurivuga bagarutse, sinzi ko bazakugaruka, ariko byinshi byabatwaye. Ihangiro rya koperative ni ugufasha guterera mu gushira mu ngiro ijya vision 2040 igihugu gifise. Turi kumwe? Hanyuma ikindi ni ugufasha kubaka ikibano c'abantu b'ubuntu barondera ibintu runtu, kandi by'ukuri tuciye muri izi nyigisho urabona ko abantu bomenya kwironderera akazi. Twabivuze tuti ubunye ikintu twe tuzira ni ukugira agatima ko kuzera inze, kandi mwabonye yuko kutazera inze bishoboka kandi umuntu akabaho, sibyo? Rero ni haba hari ikibazo mukibaze kugira ngo twe tugira hariho n'ubise ngo bava kure cyane. Ni haba hari ikibazo mukibaze cy'ubuhinga, nimwamugira muti turaryohewe urana ya impondo muragaruka ngo ivuge byose duheze tubyage duhuza tugire kiso. Sibyo ko ari kibazo nide cyangwa iki turashimye cyane kungene mwaduje kano kamo kugira ngo mushobore kutusangiza zino nyigisho, ariko mfite igisabo gitoyi cyane. No kuvuga zino nyigisho twazitanguye mu masaha 4:30 saa 5, kandi turagufi saa 9 zibura. Novuga nti mu rurimi rw'ikirundi twavuga ati zino nyigisho ziri n'akamaro cyane, ariko twazirembaguje, irivuga kurembaguza. Twagomba gusaba rero ko bishobotse mwoduha opportunity kugira ngo tuze tuyagure nambara umunsi umwe canke iminsi ibiri, parce que ko twagiye turabona hari akaterme yakoreje ngo ndangome ndacandike ariko candagifite, bivuze ko hariyo soke inani mwirya terme yanditse ku kibaho, ayibonye mwirya terme yanditse ku kibaho dushobora kuba dukenera kumenya indani muri ivyo, ndetse n'ayandi majambo yose agiye atangwa ku kibaho. Twasaba iki rero, genda mwiyumvire nk'abantu mudukurira kugira ngo muze mutogera amahirwe kugira ngo dushobore kumarana umunsi umwe canke ibiri canke itatu, basi nubwo aya mazi mwoyibagira, ariko tugasanga ivyo vyigwa kugira ngo bidufashe mwayavije muje gutubarira ya 40 60. Murakoze yuko baza gutwigisha, nubwo sinzi ko baba babisimvye, bari batwemeye ko baza kutubwira ingene mbega izo mbuga twokoresha ni gute ushobora kumenya ingene ziguhemba. Iyo sije ntibashoboye kuyidevelopa, nico kibazo nari mfise. Murakoze. Umwubaha ngaha yavuze akantu gakomeye ati ubutarasinziriye yabibonye. Byose ibanga rihagaze muri ka kajambo twandika hajya, n'ibanga riri. Niwagira genda uraba ukuntu bikora, niwagira ikibazo ubwo uti sinabitahuye bari kuzogaruka, mugabo wagerageje ugenda uraba ukuntu bimeze. Nitwa Florent Njimbere. Nagize ibibazo bitari bike, parce que nakurikiye DDB gushika aho mugejeje.
hama ndagira des questions par rapport y'ivyo bamwe n'abandi bagiye barashikiriza baciye ngaho imbere yacu. Bon, le chef ari hagati yatubwiye ko afise igitabo, sinzi niba ntihenze neza kuko nibagiye nta n'agasitiro nazanye, narindi habituwe ko ugiye mu gaformation bashobora kukugirira ubuntu bakaguha akantu wandikako, mugabo sizosubira gusiga ka agenda kuko ndabona ko menga isafu nagenda yiteguye nuko naje nihuta. Bon, igitabo menga kivuga ivyo twari kwiga kw'ishuri. Yego, aha ncangira akabazo kuko sometimes ngenda numviriza des informations nkura aha canke ahandi, surtout dans les jeunes bariko barakura ubu usanga bavuga ngo kuja kw'ishuri nta kamaro bifise. Est-ce que ikibazo nadiresa kuri mwebwe, vous conseillez les gens d'aller consulter vos livres au lieu d'aller étudier à l'école? Ok, deuxième question, nous avons parlé ibintu bijanye na intelligence artificielle kandi niyo point twagumye tugaruka ko cyane kandi byari très pertinent, byari très important, très intéressant aussi. Jewe il est vrai intelligence artificielle adutwara akazi n'ibyo turiko turayibona twese, abajene turiko turakura ubu muri Brarudi, abakozi bamwe baguma bababwira ati igera inyuma, twazanye automatisation ainsi de suite. None nabwo muri abahinga ikintu mudu proposa twebwe turiko turakura ubu, j'adresse la question à son ancien uyu ari imbere yanje. Ikintu mudu proposa mwebwe nk'abahinga kugira ubuzima bwacu ntibuhungabane ni icahe? Iyo ni kesi igira kabiri. Kesi igira gatatu ngaruka kuri bijya bintu bitatu mwavuze hajya uburyo umuntu ashobora kugabanyamo amahera, mwavuze salary, business and investors. So mfatiye kuri bijya bintu bitatu, bo turabona ko hari ahantu hari profit nini par rapport y'ahandi. Ikibazo mfise bon, ibibazo bibiri bikurikirana. Ni ikihe kintu mwebwe dans ces trois catégories mukonseya abantu kujamo? Iyo ni question ya mbere. Question ya kabiri, eske hamwe twohera kimwe muri bijya ntahungabana ryoba kw'isi? aho ndahejeje. Nyakubahwa mwaje muserukiragira umutahe, inyigisho mwaduhaye turazikengurutse. Bo hanini ari mobilisation kandi a partir des idées abashobora kubyuka des grands projets abantu batera imbere. Murakoze kutukarihiriza ubwenge. Ikintu nashaka kubabaza, eske bo mwavuze kari yavangu kandi koperative ni multifonctionnaire twavyumvise, sinzi ko muzobitubwira après cyangwa mugana muri tubwiye ubunyene ni gute mutegekanya mas planification niba nabagoye uko muplanifya ku ijya by'imwetre mwavuze, siniba niho ndabisubiramo kugira ngo yivuze imiryango ainsi de suite twese tubeho neza. Ni gute muplanifya kubikora? Murakoze. Okay, byo kwiga ku ishuri, gusoma ibitabo cyangwa kwiga ku ishuri. Nkiri ngaha navuze ngo kwiga ni byiza, ariko biba byiza kurusha iyo wize kumenya ibizo kugirira akamaro. Kenshi ngaho iwacu cyangwa n'ahandi bivanye na system twakuriyemo y'ibihugu, turiko turiga ibintu usanga sinzi abantu benshi mukoresha rezo sociaux mwamubona ukuntu bashobora umuntu ugasanga yarafasha aramonta ifoto y'umwana wo mu Bushinwa n'ifoto y'umwana wo muri Afrika, ugasanga twebwe twariko turiga gucapa ibihori, abandi bariko bariga kumonta no intelligence artificielle turiko turavuga no munsi. Bo kugira tuvuga iki? Kwiga umuntu ntibisaza ko yiga. Uyu mwanya tumara turiko turidodomba ko twabuza akazi, uyu mwanya tumara tuguma tugenda kudepoza hirya no hirya. Twaragiye ku ishuri turamenya Igifaransa, turamenya Icongereza, rimwe na rimwe hari n'utundi tuntu twamenye. Ujya mwanya turashobora kuwukoresha turiko turiga ibindi bintu bizotugirira akamaro gusumba kuvyuka mu gitondo twambaye amapantaro agoroye n'amashati agoroye tugiye kurondera ubuzi ahantu huzuye. Nico kintu tuba tushatse kuvuga. Ubumenyi rero buri hehe? Ubumenyi ntiburi ku ishuri gusa kugira ugende mu ishuri wandike ku kibaho nka kujya twavyize. Ubumenyi kuri internet buruzuye. Niyo mpamvu no munsi twagize iki twabahaye ibi nkuko cengira ko nishira undi muntu yuko twaciye hejuru cyangwa undi muntu sinzi undi muntu abaje ikibazo gisa nk'ico. Mu bisanzwe bimeze gute mu kwiga? Twebwe ibi twavyize jewe ndibuka ndiko ndiga kya kintu cha trading nababwiye c'était 2018
jewe naba mu Burundi nkavyiga muri Kenya, nta telefone nk'iyi telefone ntunze uno munsi ntayo nari mfise. Ni ukuvuga ngo naragenda muri Kenya ngiye kuvyiga, nkaza kabisa mutwe numva ndifura, mugabo ngeze muhira nkaba perdi ku kintu kanaka, kandi nkasanga sindi capable ko bakisigurira ku telefone, bikaba ngombwa ko nicara nkarondera itike canke rifitizo nsubize Nairobi, kandi uno munsi nivyo bintunze. Ni ukuvuga ngo ibintu vyinshi mu vyo dukora canke mu vyo tuba dushaka gushikako tubuzwa kubishikako no gucika intege canke no kwiha ama deadline yo kumva ngo ntegerezwa kubikora ejo, ntegerezwa kubikora ejo. Icya kabiri wavuze bya bintu bitatu navuga ngo nikihe umuntu yojamo. Abantu benshi bahera ngaha abashoboye kuronka ubwo buzi, ariko mu bantu benshi barose ubwo buzi tuguma twumva buri munsi. Reka tuvuge nk'akarorero, ntimuze kunyumva nabi, twarumvise je nakuze numva imyidogo y'abigisha, ndabesha oya, reka tubivuge mu mazina, je nakuze numva imyidogo y'abigisha bavuga, reka tuvuge nk'akarorero bivanye je naho nakuriye, bavuga ngo abaganga ni bahembwa neza. Mugabo kuva ico gihe abigisha bagiye barabongera mugabo gushika none umunsi sindumva wabaye satisfait. Umuntu rero ntashobora kuba satisfait avec n'umushahara. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakorera leta bakora amasaha 8 ku munsi, uretse yuko mwebwe abakozi ba leta ubuhoho mwayaminimije musigaye mwikorera nka 5. Ajya amasaha rero ukora uri kurakorera leta, uvuyeyo iyumvira ikindi kintu wokora. No kwigurira leta harimo kwigura igihugu, ko mubimenye ibyo. Kandi nanjye n'icyo baravuga ati umushahara wa leta ukawuharura ko wonyine ko uzoguteza imbere bayi iterambere iwawe. Nico bituma rero ubishoboye wogerageza kwiga ngo uno munsi je nyamba naje ngaha nkakubwira bijya bintu bitatu, gerageza uno munsi ahantu uri kurakora uri kurahembwa uvuge ngo nakoze amasaha 6 canke 8, ayandi masaha no yakora mwiki, canke uyumvire ngo ujya mushahara nyuma udashoboye kuntunga ni gute nova muri salary nkaja muri business. Muri business rero niki nyomba udashoboye gutora umuti w'ingorane wasanze mu kibani wanyu, teza ingorane mu kibani wanyu kugira uzitorera umuti. Bigenda gute? Mwese wanyu nta muntu numwe hajya mu kibani wanyu, abo bantu bose barasirimutse, nta bantu n'ahantu hake nko ngaha abari ku masantre abantu batanywa icayi mu gitondo, naho batabakinywa bose 60% baranywa icayi mu gitondo. Mugabo abantu batatu bari ngaha canke 4 bashoboye kuba batunze 500 kwicara hamwe bakaba batatu bagakwiza 1 million canke 2 million bagaca bademara burangeri ngaha vyokoroha, ariko ngaha ibonza twosanga ataburangeri n'imihari canke ataruganda guyemera rukora ibitumbura ngaha. Umuntu wese bavuga ati nshaka kurya igitumbura, ndi igitumbura cyo kwanaka. Example, ujya vuka Ingozi nanje mvuka muri Gashoho, mugaduhurira muri centre yitwa ku Masanganzira, twese twakuze ku Masanganzira turya umukate wahana bita kwa Royizi. Nuno munsi jewe nduza ku Masanganzira nzamanukanye umukate wo kwa Royizi. No kuvuga iki, Royizi yatoye ingorane zo mu kibano, yarabonye ati mu kibano abantu bose baranywa icayi mugabo umukate bawugura kure, kuko abantu benshi ugiye Ingozi yava Ingozi azanye umukate, ugiye Muyinga akava Muyinga azanye umukate. Royizi iyo ngorane carayikemura, uno munsi ariko arubaka etaje igeretse 4, ariko arakuze. Ni ukuvuga iki, yashize imbere gukora, aravuga nti ndihaye ikiringo cyo kuzoba nashitse kwa bino bintu. Ufite imyaka ingahe? 25. Uno munsi ku myaka 25, wowe uno munsi wategezwa kubikura kora prike muzokora ku myaka 35 cyangwa 40. Mugabo uno munsi usanga uri kuragwana wiyumvira ngo ku myaka dukurikiye. Ni ukuvuga rero kuva muri salary kuja muri business, kuva muri business kuja muri investor, byose ni biri mu maboko yawe. Wewe ubwawe ni wewe ushobora kuvuga ngo mu gihe kinga nzobikora mu gihe kingana gute. Uno munsi nakubwiye yuko amafaranga wowe winjiza ku kwezi niyo mafaranga kugena aho ushobora kuba, nyumba ushobora kuva muhire wanyu ukaja gupanga, nyumba hageze canke hataragera kuja gupanga. Ibintu byinshi tubikora hataragera. Ngendeye kungira nko kucanyuma, sinzi ko amapolisi nakubwiye uri kuravuga ati kw'ishure mwabaza abamwigisha ati mbega
mu bintu byose uriko uratubwira wotubwira kimwe umaze gukora. Bref, jewe kuva nahejeje amashuri mu 2017 2016 nizera electromekanike kandi numva kabisa ngiye gukora imashini bikomeye kandi ubuzima araburondeye. Jewe ubona ngaha nta modokari nimwe igendera kwa buno butaka ntaze kugendesha. 2017 naciye ndonka akazi nahembwa ibihumbi 400 salaire net. Ijya Berbe yo mu Rumonge General yubatse ni societe iri kuri Berbe y'Ibujumbura General ikoreye 400,000 salaire net muri 2017. Freedom sio zitarimo mugabo ko kazi naragahebye. 2018 nari umushoferi w'ikamyo isohoka igihugu ndakora kandi amafaranga nararonka ko ndagaheba. 2019 nakora muri Interpetrol kuva ico gihe rero navuga ko ntazosubira gukorera umuntu kandi suko nari mfise amafaranga menshi yaje kubera nabonye ko iriya mishahara naho ndiko ndayironka itariki iratuma nshika aho nshaka gushika. Mugabo kuva mu 2021 ntunzwe na internet ushiko no munsi bo umuntu rero yavuze ngo ikintu bacanditse baragifuta ijya fiva kujya kuntu bayanditse bakayifuta undi navuga ngo bari kuba bayinyeretse ngo ikora gute. Twebwe wacu ntituvuga ngo umuntu ngo tugira tumwereke do AZ ikintu agiye gukora. Icambere tuguha amakuru, icambere n'amakuru, ca kabiri n'ubumenyi, ca gatatu n'amafaranga. Umaze kumenya amakuru ucorondera ubumenyi, wahejeje kurondera ubumenyi buri burose amafaranga. Burya nk'ubu mwese tuje tukavuga ngo tugira tu demontre do AZ. Mwese ngaha mu kwiga kandi abantu bose muri ngaha ngira mushika murashijana. Mushobora kuba mushikijana burya nk'ubu twosanga abantu bashoboye bizogirira akamaro cyane bashoboye kubifata badashika batanu. Mugabo no munsi umuntu wese muri mwebwe aza kumva yuko bijya bintu byo mugirira inyota aca tangura research no munsi kandi umuntu wese azotwitora avuga ati bya bintu mwatubwira jewe ngeze aha nabaye perdi tuzomufasha. Mugabo nk'ubu tuciye tukubwira ngo tugira demontre do AZ twaba tugukoreye bimwe wakora ku ishuri twaba tugusubiremo bimwe wakora ku ishuri ko ku ishuri nta muntu umwe batigishije ukuntu bakora muri technology, nta muntu umwe batabwiye ukuntu bakora moteri, nta muntu umwe batigishije musique ukuntu bavuga amanote. Mugabo nta muntu umwe yavugije gitari. Genda rero bantu uvuze gitari niwumva ahantu inote rigucitse, niwumva ahantu inote rigucitse genda kuri YouTube kuri Talk Business ikiganiro cyo kurabuza gusanga harimo link ya group ucuza kandi nimero zacu zose baza kuzisangamo. Wewe niwo vuza ukumva ahantu inote riragucitse uzoca baza ati reka mbaze cake n'ukuntu byagenze kandi ni wabaza tuzadukuje kuko tuvuga ati wa muntu kumbe yarakurikiranye bya bintu twamuhaye. Ubu rero ni bya bindi Yesu yabwira abigishwa bati nzobagira baroba abantu. Mwese muri ngani mushobora kuroba abantu. Mugabo muri mwe uzoshaka kuba uroba abantu nuwazotangura akaba perdi hama katubwira ati nabaye perdi hana kandi tumufasha. Merci murakoze. ariko akazi karamutse basaba ibyo yaremereye nta n'ibyo kugira ngo rero ndanezerewe cyane ko uvuze ko ibintu babikunze nibaza ko biyerekeje mu by'ukuri ibyo biri mu Rwanda ni byinshi ariko usore kuko biri mu Rwanda abanyarwanda babikunze mu by'ukuri kandi bifuza sana ushobora kwicaramo tugakoresheta mwakoze Sineretse. Uyu muco uzana aho uzi biragoye kumenya umuntu cyane turushijeho kugirangisha umuntu naniyo turushijeho mugabo ari mu gihe cyo turushijeho rero nitwavuga ko ni facility bijyanye naho dukorera neza ku byinshi tuzoza neza ariko aratanga bizaza gukoresha ibinyere bifise dushima ko niyo dufise abandi batafise. Rero mu gihe cyo nageze cyane yashimire kuzimuta bakoze ibikora n'ibyo bikuru ariko kandi sosiyete zitabije aba bahungu n'abagore cyane nibaza ko bavuga muri business iyo ishuri risanzwe ujya kwiga n'isamu n'icyo kandi nicyo twabonye mu gihe uzora abasoma gukora mugabo muri professional risanga abantu n'umuntu ufite management
kubera iki ubushakashatsi wowe ugize imanitse ubwawe ushobora ibintu ukamurika kubera ko telefone yawe ikintu kakibetiza nk'uko ufata akazi yewe ngereye kubimezisa mu bijyanye n'amafi ncagenda nuko ubwire hasaba mu bwire bijyanye n'ubuzima bwawe do a a z nkavyiga byose nabwo hazaba kubimezisa kuri ntabwo kubera ko kubimezisa siza kubimezisa dans les choses murarekaho sio biraryoshye rero ufite ahantu wiransa ugacuruza ibintu byose ukabimenya mbere y'uko bibaho nibaza ko twita ikibazo peut-être byinshi pratique nibaza kuzubira mu bantu nimwabikeneye cyane cyane ko bisabye ko bakeneye kubibaza kugira ngo bahane y'inganira iyo icyo ukeneye ko ukeneye intare ni kuzifatira z'umuntu ati yewe narakoresheje telefone yanjye nayamamaye ngiye mu giciro cumi n'umunani ku kwezi ariya nyine na telefone usanga byarakunze gushobora guca amabuye abona ibintu bijyana abona amajana atanu abona umuriro n'iki igihugu aho mu gihugu n'amabuye no ku ntambwe ya mexiri Hey guys, conference y'ububanza yari ewana so special kabisa. Waza no kwambere ndani hageze isoze abakaba bayaga neza n'abakaba banyota iterambere. Byahimbaye cyane rwose nibaza yuko n'ahandi muhamagare takugena kutekereza isoze bwanyu business imbere. Byahimbaye kabisa. Johnny, first time in Kabisa. It was really nice, guys. Very motiva, Toyota. So, guys, it was really wonderful. So, next in here. Gitega, we are coming. We are coming, guys. Vuba. Ewa, n'imbaraga nyinshi. Ino bashika ijana saa 50 nk'uko baza y'ikigitaka. Gitega usanzwe dipende uwo bingozi yoshika. Right. Yeah.